basaba abana bakiri bato uganda gukinishe ingo mbanza kuko tumukunde Yesu twanka twemera cyane Jewe muna yo muri industry ya film bro barabesha barinjirana mu buzima baravuga bafise urusaku so rero mu mujama aravuze ngo kuganda gushire muri filime yanje banzume iki ahubwo ja banzame ayo ababosi benshi cyangwa abantu benshi bafite amatima akora Prima kugira kinisha umukobwa canke umugore abanza kumuye usanga ari navyo yarabagahe kumbaza ngo kuki ntakiri muri meja no kuri we tusinkiriyo simpamvu genda bivuga waze nta mufise ntiyabise ni nta nyinshi zirahari n'ibimenyetso kubera muri filime ahuriyamo abagore bibabariye gusa rero havuyemo meja ntagirimo bajya nabo mu nzu hanze ya meja hanze ari bati yarize arakuvuga n'igifaransa ko n'icyongereza kavuga ati wow wamwimye ibintu kari ivyawe uyandarika kubera Yes, hello mabibi na mabwana, wacha niwasalimie sana niwaambie kama nawapenda sana everybody. My name is MC Goragoza Mutarambika from the Kings Family Burundi, nko twama tubazana ibigano bili on the time bili ku mwanya. Tubakura mu kibantu tubazana mu kindi kiba turi muri Akana Hotel. Turabatumiye cyane. Ikana. No musi JOJO niho turi Ikana Hotel. Murahawe ikaze, ni hotel imeze neza, ibakira neza, jardin nziza, uburaro bwiza. We warushe we wifuza kwiruhukira ni muri Ikana Hotel. Yes, kaze JOJO rero tukuramutse cyane. Merci beaucoup. Umeze neza. Siku mingi sana. Twaya tugukumbuye. Mwitwe tumukunde. Wanditse nkivuga. Undi mvuga gute? Bamwitwa tumukunde Jocelyn. Tugira tumwakire nko twamaze kumwakira nko yamaze kuramutsa n'abakunzi ba Kings Family ariko uze kubanyibukiriza babwire baze barafishinda subscribe. Hama turakunda cyane abamaze kugira subscribe tubafise ku mutima ndetse tuzonabica pako. Reka dushimira bari Amerika, reka dushimira bari mu Uganda, dushimira bari Kenya, Tanzania, mudukurikirana muri kure cyane. Dushimire n'abari ngaha mu Burundi kuko nibo bakunzi bacu badukunda cyane ku mutima, nibo banatubona, nibo batubona ino mihanda ducamo. Reka tumwaki kazi. Urakoze cyane. Abantu benshi baranzi. Kubetanzi nitwa tumukunde Joseline, batazira JOJO. Cyangwa Jenita. Ubu ndi umu actress, ndi umukinnyi wa filme. Si ibyo buriyara n'icyo ngicyo. Ariko nagomba dutangurire kuri ninde? Tumukunde ninde? Yes. Yavutse ryari? Hello. Tumukunde Yesu twanka twemera cyane Jewe. Tumukunde ninde? Tumukunde ni Jewe. Yavukiye mu muryango w'abana bangahe? Ndifuza kumenya intango yawe kugira uze kwitwa ayo mayandi mazina yose. Rero wa muntu bukuvuga ngo navukiye nk'ubu usanga basi mama yatuvye turi abana batanu. Okay? Ariko papa yavyaye nagomba hazi. Mwavutse muri batanu. Ubu ntimubonana? Ntago dukunda kubana cyane, bamwe bari mu Rwanda, abandi bari muri Dubai, abandi bari ino, bamwe turabonana abandi ntitubonana kare niko imiryango yose bimeze. Rero nako twakutse. Yakuze gute? Yakuze yitonda, yakuze asara byari bimeze gute? Yitonda baranzi mana yanje. Je nuko nakuze nditonda, nakuze ntanywa inzoga nifa, nacanga amazi. Ariko mu guciye ugasoma. Nivyo kana gafanda. Naka orange. Yes, rero numwe mu bakinyi b'amareresi banyene wacu mu Burundi. Ariko ndifuza kumenya career yawe itanguye ryari, waje muri no mihanda ya filme ryari? Rero je filme yanje nayitanguye kera pe. Kera kubwe ntavyibuka hafi nka 2016 gutyo dutangurana na ba Alexi na ba Bonke. Abantu nyene bakera benshi cyane. Ariko filme naje kuyifata nk'akazi muri 2020 gutyo. Ya 2020 wowe fise nk'akazi gute? Ko ari hatanguye kumpemba. Urukumva imyaka namaze nkorera ubuntu. 5.
itanu ariko bakundi twakotiza murabizi mani yo ariko yasukura ku cyapa twakotiza dukota kamera umwe igihumbi demire tuzoga ibiharage 5 tugaca tugira ikaye ayo twarose abatanze tugaca dukora film igacihera mu mashini 5 igaciherera mu mashini imyaka 5 ariko uraje ndifuza kumenya yatanguye kuguhemba mu buhe buryo wakinirahe filime mbere yatanguye kumemba ni filime twakoranye na Alexi na Bonke yitwa Inzira y'Amahonero yari umugabo n'imbaba muri Zambia yitwa Ghana yo niyo filime yatanguye kuma amafaranga bwa mbere none natanguye kurya amafaranga muri film nyine bidugira ko nuko urakinye muga dufise amakuru ko wakinye muri Wet Company muri we byari bimeze gute byari byifashe gute muri Wet Company byari byiza sino bihakana kubera ko kijyagiye ni gogego nari ndiko umushahara baduhemba uko twakora byari bijanye na level twari turi ico gihe narahakoze sino bihakana bossi wait ex boss wetu yarabaye mu boss wawe wetu twarabanye kandi twabanye neza kandi hafi igihe cy'umwaka we mari nukuri tujye tuvyemera wetu yarabaye boss wanje ko bavuga ngo wetu waramukoreye uburyarya wetu usanga ari navyo yarabagahe gusa barambeshe wetu namukunda sinari kumugambanira kandi ikibazo nticyari kuri twebwe n'aba boss bacu nyo usanga bimereye kuntu mugo biravuga neza yuko umubosi wa wetu kari wo mu boss wa Major bikavugwa neza ko ukiva muri Wet Company wacyuja muri Major ariko ntago bitangaje none kubera iki boss wawe tatoba boss wa Major kandi badakora bimwe wari kuvuga yuko ngo twamukoreye uburyarya yo Major nayo bikina comedy ukavuga ati wetu yakina comedy twese turabizi ariko Major ikora film kandi nico kintu nibaza ko boss igeze kukimucisha karavuga ati reka tugire ibisata bibiri tugire isata cha comedy n'igisata cha film uhetse nariyumviye ati rero bajya ba film azava basumbya views nago mbizi ubwo boss yo nayagize shwa ahitamo kubandanya na film uhetse amaze sinzi byuko byagenze ubwo comedy birahagaze ndagomba kumenya ukuntu mwahuye na ba Mr Khan kari kera man bajya twahuye kera nko muri 2018 2018 kweri tatanguye gute gasha atari banga gene mwaje guhura ndetse murakora niyo mishinga yo kugira twatanguye kumenyana ni Joachim Anthony umwanditsi wa Major n'umwana mwiza afise n'impano nimba bitarahindutse n'umuntu yapambana cyane kubera ko akunda film hanyuma turitoranye nuko twari dufise impano twese kujya batubonye banjeri ba Keve hari n'abandi benshi badahari amadukora umukwe amatangura gukora rero mwe mwatumenya ahubwo mutevye gusa twari twarahereye kera oya kandi wewe waravuye muri Wetu Major gashitangura wapi Major ntabwo yaciye itangura burya haraheze nk'imyaka 2 ariko je ndakwibaritse ko gutakiri muri Major kumbaza ngo kubiki ntakiri muri Major no kuri Wetu sinkiriyo ni ibintu bisanzwe nushakane dukure narakuze uno musugetse ngaha ni henone pikana nuko rero urabijemo gukina amareresi urafise ibibazo wagiye urahura nawe urafise challenge wagiye urahura nawe nizahe challenge wagiye urahura nazo mu buzima utokwifuza ko zisubira kukubako icambere je ntabwo nahuye na challenge nyinshi cyane kuko mu bantu bose bakora filme bino nta muntu nigeze nyigisha gukina kandi bose bambonye mbizi kuko twa twarahereye kera twitoza kimwe batavuga ngo yigishije Mr kandi gukina ivyo kujya kubora ubona Major yubatse na Jewe ndimo nitwe twenyine twigishanya abantu bose badukoresheje kubera ko batumaze kutubona kandi batubona twaramaze kugira impano rero Jewe challenge ya mbere nahuriyemo nayo muri industry ya film bro barabesha barinjirana mu buzima baravuga bafise urusaku so icyo kintu nabanyiye ariko ibintu byose nibisanzwe nta wansabye mere nk'ababandi basaba abana bakiri bato uganda gukinisha yingo mbanza kuko ivyo bintu nabibonye kuri stati yande bwiga y'umukinyi inarigehe inarijera okay ariko nivyo bira bintu nivyo ayo ababosi benshi
cyangwa abantu benshi bafite amatima akora vraiment kugira kinisha umukobwa canke umugore abanza kumuye ibyo sibanga hari uwo bimaze gushika akagusaba Jewe naje ko ndi muravumba je kazaba wone zabisha ngo ukine wo musabisha ibindi telefone urayita yo ibaza ngo mwaje no mujya maravuze ngo kugenda gushire muri filime yanje banzume iki ahubwo je abanzame amahera ibyo nabyo agukinisha abanzame nanje ko kije mbanza kumuha Jojo byo bimaze kugushikira kenshi ariko bidaciye muri ubwo buryo none gasha ahantu hari abahungu akaba hari n'abakobwa ari abagabo akaba hari n'abagore ibyo ni ibintu bisanzwe ahubwo ikibazo umuntu nyene abyitwaramo gute bigenda gute yirekura gute aho ubundi warege kose rega abagabo basi babi bamwe mu bahera iki wamwimye ibintu ko ari ivyawe uyandarika kubera umuntu ari namwe ngo je naka yaransavye naka nikiraya nikiraya gute kandi utaramuhaye uhamwimye ibintu vyawe aragusavye uramwimye aragufashe ku ngufu bicica ndagafatanya n'akantu wigeze kuvuga ko abagabo ari imbo kajya kantu karambabaje kandi rero kandi nibo basaba abanyamafuti bumva nabi navuze uko ndabisubiremo umugabo afata ukuboko ikofi agakubita umugore wiwe nimbwa bivuze hari gusanganye n'umugore nawe amwubahuka navyo bice bigenda gute uri papa wiwe wese ko ari imyaka ugeramo wewe so wayo gukubita ubwo ungano ibaze bari wowe ugiye kurujama uruhaye ubukumi bwawe ariko abagabo koko shamugabona nubaho reka tubireka sindi muri mudu kubera iki warababajwe yenda kwisavye icyo wamenya cyoco umugabo akubita umugore wiwe nimbwa niwe ndabivuze nawe banya muri commentaire baranuka we navyuzi umugore ahuye n'icyo gikomere niwe yobihamye muga birakunda gushika nyine ugasanga nyine bari ko barubahuka abantu ugasanga murubakanye n'umugabo ariko ugasanga ari karakubahuka none ndakubwiye ko umugabo yagukubise umwubaha wese kumukubita ari gaba ari ndakubwiye ko umwubaha ari gaba ari karahanura umugabo mubanye bikanka nyene biranse hajye mwabagabo amafuti bakora nk'abagore babashoye akaza barabadiye abagabo bokoma mu bitaro ariko Jojo ufise impamvu bivuga si impamvu genda bivuga waze nta mufise ntibise ni nta nyinshi zirahari n'ibimenyetso none wenda kubaza wewe uri umugabo bisanzwe umugabo w'umuntu abari nka papa wiyo sivyo umugore yakoze ikosa ugiye kurahondaguye utwaye mu bitaro aragiye aratashe kandi mwijoro n'umuntu ukamukira abagabo kwera no kuri mujye mutubabarira nabo none Jojo ndakubatse ngo nihimbwa uramaze ari wose ari papa beza ntabwo ari bose urumva ko abagabo ntabwo ari bose ari abagabo mbwa n'abagabo ntitubeshanye kandi abiriya nimbivuga ko hari abantu bibibwa nyine bariho tujye tuvyemera kandi umugabo si ukwitwa umugabo gusa ngo biravuga ngo kumbe ndi umugabo no umugabo ni mu mutwe aho umugabo ushobora guhura nawe ko ukabona ni idebe kandi ari umugabo none Jojo kugeza uno mwanya urubatse jewe ndubatse nyine akira kangahe bimwe nani umudrama jewe ndubatse rukirisu mbere agira kangahe rimwe Jesse umugabo nivyo bimaze kugushikira vyagushikiye gute kandi ufise umugabo navuze ko byanshikiye nivugiye uko guze kundeka kundenganya ngo no kuri kwimana wabivuze navuze ngo iki wavuze ati jewe biramaze ndafise ibihamye none umugore ni jewe ndafise preve nyinshi kuri wewe okay namuvuga ngo umugabo yica umugore we nawe simbwa we nimbwa zitanu zishumikanye umugabo yica umugore nimbwa wongeye imbwa wongeye ihimbwa mugana arakwiyica inde ntagukunda inde ujya nyene umugabo ayiwe yashareka uracyari ariko ubona uri kurashwa ukina filme biko bigenda neza gute utigeze wiyumvira mu buzima bwawe wakinye filme kugurura channel yawe ya YouTube none twese tugira YouTube bigaca biherera kaduhebera bari mu kazi natwe baduha akazi ko ntaragira amafaranga yo gukora filme ngo nanje ntanga akazi
handa cyarondera akazi nimara kuyaronka nzugura YouTube fana kuzandugura YouTube nk'aba bandi nkaca postinga rimwe mu mwaka mfuma je ndabireka uvuga ati je Joseline nkazoza nje nzobanje nzobanje inshallah munyamara je bya filime ntangoye no kubihaga sambrag ati kubivamo kubibona ko ndiko ndabivamo ndiko ndabibona nturi kuraboneka no kuragaragara ndagenda abantu ba filime baracana intege monami iyoho baracana intege barakwita amazina utitwa ukaba witanze ukarabizuba mwirirwa kamajoro murara abagore bakina filime bose ni maraya haya ngira filime je bingeza ha abagore bose niko bavuga abagore bakina filime ntibubaka kandi ko ugiye kurabuka tugacumengo nivyo kubera muri filime ahuriyamo abagore bibabariye gusa yo ndagowe reko menguca harimo abagore bibabariye gusa sasa ko abagore barahuye n'ibikomere bitandukanye ugasanga twibere ahantu hamwe turaremeshanya abo bagore ni bande ni muri filime mbega abagore bubatse ni bangahe kandi bose siko badashoboka borashima abagore bose bari muri filime hafi ya bose n'abana beza nkurikije abo tumaze guhura gusa yaho ukuntu nyine umuntu agira amahitamo mabi ntimukabihereho mucira imanza abantu nibisanzwe uri kuragerageza kuraba JOJO kugeza ino saha mu gihugu cy'u Burundi mu gitsina gore no wahe mukinyi ubona kugeza uno mwanya uvuga ati ego uyu jaranyemetse mu gukina nga mu Burundi nawe kubera nawe n'imiburi buri Avera nawe muhimbara nawe n'umuririmbyi n'umukinyi mwiza cyane mu bakobwa kwe kuyisemwa Avera nuko niwe muntu nyene mbona basa ashobora gukina nanje nkicara numvise filime arimo nkicara kuri nkayiraba abandi bose turanganye cyenda basumbye tugiye kugorokora mu bitsina hungu nabyo ribati wow kubera iki hari ba Mr Kane bande bose ba Mr Kane reka ngutera inkuru buriya iyo uvuze umukinyi wa mbere ashobotse iyo uvuze ati umukinyi wa ubundi meja agenda yama ko ari umukinyi ubundi nta mukinyi numwe ari ngaha mu bundi asumbya meja gukina umukinyi wese uzosanga muri meja muri bajya batanu meja Moyize Elisa Jojo Joakim na Angeli sinzi ko babikubwiye abo ubundi bama bari abambere abandi barakurikira rero havuyemo meja ntagirimo bajya nabo mu nzu hanze ya meja hanze ari bati ufise impamvu ibata arazi gukina muri tujye tuvuga ibintu tuvyemera arazi gukina asizwe igiza arazi kwactinga arazi kwandika maids uricara nawe ukiga ya je ntago nigira kuri ribati usaragerageza kandi yarize rega bakinyi bize ni bake ribati yarize arakuvuga n'igifaransa ko n'icyongereza kavuga ati wow ego Joseline uri kuragerageza kuraba na aho filime yatanguriye nahigeze ubona ari kunguro kungutse ko ubona ari kiye kintu ciyongereyeko muri filime ndundi Turabwe ko namaze imyaka 5 dukira filime zihera mu mashini none ubu nanje bakaba bashobora kumamagara bakama amafaranga anje nkayatahana akarusho ni kanini cyane icya mbere abantu bari baratambuye kuvyakira baramaze kubifata nk'akazi hama icya kabiri umukinya habwa agaciro bashobora kumva kuri radio baraguhamagaye ukajya gutanga ivyumviro nk'uko nawe wandonde kare navyabagaho bwo kare wazikinira ukanazirebera ariko ubone mu mukinya ashobora kujya kubikuza udufaranga YouTube yamuhembye urumva ko harimo akantu kameze neza uri kuragerageza kuraba nikiye kintu filime y'u Burundi ubona ko bokongereraho nubwo yashitse nikiye kintu ubona ko bokongereraho bokongerako ikintu cya mbere kitugora je mpambona kigorana location ini wacu mu gihugu hari abantu mengo barashugaye mu mutwe waje kumubwira ati neza hotel yawe ngirinda ikiniremo ubanza nk'amafaranga ugasanga ariyo filime twakinye meze no passage twayipanga 400 000 par jour
umva katresi iyo ni filime y'umukinyikazi umwe yiyemera umuntu ya katresi amire ku ibi umuntu ari katresi amire ku munsi muri sinema agaca akoresha abakinyi hafi ukwezi numva ko abayiyemera abayiyemera cyane ino haracyagoye ibintu bya location no na marketing nikiye kintu rero musaba ikintu dusaba je na ndimo je na kintu nsaba basi nikiye kuguruza YouTube ndakubesha je gusa nibasabe baberi ba boss basabe kugira ngo je baze banyera ibifaranga byinshi bindi bikurikirana channel ya YouTube nta kintu bindaba nta nuko unavyiyumvira yumva nyirongoye meja nkumva nanzi imitwe nayo sinyirongoye meja bambwiye amugaba nde nabana bawe ari babarira nabana babigute nibasabe gusa boroherezwe nta kindi je mbona nagira abantu boroherezwe twerezwe ku marlocation urugero nk'ubu nubona nk'ubu mu Burundi twa nta internet dufise urashobora gusohora filme igashikana ku mugoro bifise nka views nk'amajana 2 canke igihumbi bitewe n'iki nta connection ihari je nja kugurura numpa link nkaje kuri YouTube nkaklika kuri link yawe kakazunguruku ndabiheba sivyo nukuvuga ni wakwiyumvire kugira akakwinjiriza views ntibabigikunze kwa nta network dufite cyurumva atari ikibazo cyane ikindi déplacement ibitoro urazi abantu benshi bicaye kubera kubura ibitoro urashobora kuvuga ati jewe shaka kujana abakinyi ifise location zine mba gukoreramo ndakora mu Kinanira ndakora mu Kinama ndakora Guide Nord ndakora na ruguru bibaza ko ubyo korora ku déplacer abakinyi dufashwe mu nda nako bafashwe mu nda hariho entertainment y'umuziki hariho mu gisata ca filme kugeza uno mwanya na entertainment ya filme ihari nikiye kintu ubona cyabuze kugira entertainment ya filme kugira ibeho kugira nabo bavuga ati turafise nani turafise carte itwemeza kugeza uno mwanya nta mukinyi wa filme yo kwereka carte mega ino ngahi wacu uretse gusa ko kumva ngo naka yasoye filme naka yuguriye YouTube kindi kintu kikomeza ko naka ari umukinyi wa filme n'igiki bonye n'ubwabo hagati yabo ntibazinanye bokora ikintu kibateza imbere guteka nabo batemera urazi ikintu ibindi bihugu byinshi bidusumbije barakundana kandi hajya abarundi yavuze ngo umutwe ntiwigira inama nivyo abakinyi bine yo baje hamwe bakiga ku kintu bakavuga ati reka dukora uku iki twogikuramo inyungu tubigenza ukunuko botera imbere ariko bose bashaka yikumire ko je ndarenze kandi sivyo nta muntu nk'abahadakeneye ubundi muntu mugabo babosi bacu abakinyi bacu bo ngaha bumva kume ngo barikwije cabucecekera uzo guhamagara gudufaranga ni utora waza kakubeka ije ntaziza muri kontra nje muri kontira gute kandi ninja gukina kwana kaca ninsinya kwana kaca mbuza kujya gukinira handi hantu kandi wanashimwe gasanga umuntu ariko aranyanyira kujya gukinirayo ndamwemera gusumba boss bisanzwe bihari ibyo biye urabizi ko bihari urabizi ko bihari ngo nubwo ujya gukina kwana kango ntuzogaruke ngo naka numukeba ariko Mungu yupo umuzi gute Yeswe uravuze umuntu anaribagiye Mungu yupo felicitation kandi courage buriya ni byiza gutangura bino bintu bise n'imitahe yawe nagora udateze umuntu ngo uzomusaba iki Mungu yupo twakoranye film imwe yarandondeye arambwira ko ashaka dukorana ndakunda abantu muri side cyane ko niho navuye ndazi n'ikintu bamanye niyo waba sikuhaba ni kimwe nanahavukiye sinavukiye gusa niho natanguriye niho nahuye n'abantu bambere twafatanije urugendo rwo kubaka film cyangwa gutangura gukina rero numvise umuntu muri side yasohoye igikorwa akankenera birangora kumuhakanira ko nguma numva kari muhira rero Mungu yupo yarampamagaye turakorana film bayita gute bayibonye no kuri Etene Birikira Chaka umva ko muko muratera imbere bayita iki bayitwa mane fashion ndayibuke basha bakundi muko muradukurikirana yarayikinyemo ni yavuba nyinshi ndaza kuyibukanya ivuga yo gusa wandike Mungu yupo films ngira ngo cumubona ujya mugabo arampamagara turakorana filme kandi yanditse sanga ari filme nziza ifite message nziza agenda nyine turikorera hama turaheza ndamutse
Shi. aha Ndamuzi. ntari ikindi nongeyeko Nuko twakina filime imwe niyo. ego Jocelyn ndifuza kuzoza kugutemberera iwawe Wanje ntabahungu bahaza. none Wazoze mbwa ntuzoze. ntihazoba hariho umugabo sinzi wanje kuramutsa n'umugabo Uyu uwazoze ntuzo nta mugabo mfise. Umugabo wanje ari hanze. Yo, umugabo wanje ari hanze ntari mu Burundi. Urashaka kuzoza gutembera umugabo? Wewe? Umwana w'umukanyosha ko ye. Ndabati. Reka tugushimire cyane Jojo. Okay, merci beaucoup namwe nzoganjira hetse nakifananjira hetse. Musi ngoza ikiganiro ntameze neza mu mbabare abakunzi banje muratwe murambwanuka. Gusa nyine ntanguye gukura je naravye mutwe nisanga mu rupfi. Usanga nisanga mu rupfi nakeci yarasigaye mvuga ibintu biri serie. Hama ibyo gutukana muri commentaire mu bihebe mwabantu umwe. Mu bihebe aho munanditse muri commentaire mu kiganiro nakoreye kwa Diko aca avuga ngo umugore ngashobora kuvuga ngo umugabo ngo nimbwa bavuze ngo ntagize nte nambwiye ngo nabo bari mbwa kazi si reka nkubwire kambabwire mwabagore ngo n'abagabo we nimba wubatse urugo rwa mugabo wari mubanye neza shimira Imana waratomboye ugende ku mavushi Imana uvuge Imana warakoze hariho abandi ba mama ona imisi igizindwe sindwe ugasanga ajyama nk'ijoro rimwe muri iyo misi yose yindi misi yose ararakanu yakubitwa aja kwa ashaka kuzamwasa muze murashimira Imana nabo bagabo banyu bafashe neza ariko natwe turubatse turibaza ko tazoheba isinema Je filime sinzoyiheba. Filime sinzoyiheba. Noyiheba gute kandi bidakunda. Rega je sinkunda. Basi igikuru si filime abakora filime nibara abantu banje. Ne nkaho kugura cyane ukambwira ngo dukore nkanka. Ziruko naho usanga muri we. Muri we rega we tujyara nkomagaye dukora na filime. Barayiravye nakoresha umwe. Kimenyane biri cyakazi. Wewe tera nkomagaye turakora filime sinibuka nukuntu yitwa. Uca wimira filime yawe. Sanga arimo nakoresha umwanya harimo nabandi bantu ukoresha umwanya wakinyara umugabo wanje. Ngeze kuri tele ndavye abakinyi ndavuga ati mana yanje kwera. Naho nemeye gufasha abana bo muhira nabwa agiye kweri bagukorehora. Rero filime nago no yiheba mu gihe abantu banje kandi twabanye neza bakiriko barayikora. Umuntu agukeneye igabasha yo gukura ku mbuga izahe ukoresha imbuga zingahe? Nkoresha telefone. Reka tugushimire. Ngene baseka. Reka tugushimire. Reka tugushimire. Okay, murakoze. Nibaza ntitwasaba gutuma kugira uzotwitaba. Bizoteye ko nimwe sobe ko nwako kumwana umye ko sinzoza. Hama abantu mwaze ngo je nkorera ikana ya gusa no kumugenzi wanje na hantu heza nzi ko bafata abakiriya neza ntimwibaze ngo nkorera ikana je sinokora mwe hotel sino bishobora. Sinzi gusasa. Yes, reka rero tubashimire cyane mwe mwabanye natwe. Bari by'agaciro bikomeye cyane murazi twarabemereye yuko tuzona bicapako. Je musi umwe nzobereka amazina yanyu ngaha ku mubiri wanje ni nomero zanyu. Ama email yanyu yose muzoyasanga ku mubiri wanje. Nyitwa MC Goragoza behind camera twarimwe na Bernice nyitwe bebe. Ndamukunda cyane. Mu cameraman abitwara neza bizana neza. Amashusho meza. Amajwi meza. Ufise akabazo nyene nomero ziba ziri ngaho. Murakoze cyane naho butaha. Ciao ciao. Big up. Thank you.